kusangamo dramati y'amajambo menshi yaragiye atandukanye mbega nagakino mwari ko murakina kumbure kugira ngo mutegure bino bintu cyane benshi bagiye bariyumvira oya nta gakino twarimo nuko ibintu nyere bigira intango bikagira n'iherezo kimwe aba ari byo tuzako jewe na dramati cyo tuza tubivugeko sivyo none se nabonye ashaka ko twicarana kuri media nzoza uremeye inyuma yaho yagira byasunzoze Rosary wagiyeyo kabiri kikurikiranya nagize nabi oya nwagize nabi ano guhamagara amameje ndabahamagara kugira mugiri uvuye mu biteramo bitandukanye bi nk'umusana akomeye mu gihugu kamem abantu batuye na postinze ntimwabibonye gutaka content no iyo content ndo postinze yo kutagenda bavuga ati bface ya postinze ariko performing hana ivyo ntibikwiye ndugende kuja gutera kavuye kuri airport y'abandi ngo urabana ngo bface ngaza ninazana Grammy cyangwa ngazana BET aho hantu je tuzohamagarana nabuzukuru vraiment n'abafana bose tuzobarihira ama bisi baza benshi muga kuri ivyo bintu yareka ivyo bintu shimire Double J shimire Kiriku shimire Mokenzi Dramati Fernando na Melanin Boy. Nikuye kuziko abantu bawe bari muri aka karere. Oya abantu banje bari hose kubera ikije ubagabura none wewe. Uri babampaye. Oya. Aya ari umuntu nabonye postinze yavuze ngo ngo amaso yimbwa ntabwo afata imbwa. Urumva? Nukuvuga yuko utarayagwara ubwo rero ni imbwa. Nanje narumiwe na nsanga nanje banyisimbwe ko nawe uri imbwa rero nanje nawe uri Welcome ladies and gentlemen muraho murakomeza komeze neza muri bose mwiriwe cyangwa mwaramutse vaye na mwereri. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV. No mustafite untumira dasanzwe mumenyereye agiye atandukanye mugabo kandi yaruka ngaha anya mu misi heze kuri Fiona yes ari kumwe na Double J ariko kandi tujeri tuganire byinshi bigiye bitandukanye tuzaganira ku ngingo zitatu gusa umwaka wa 2023 aho yabonetse ariko atembera ahatandukanye mbega experience yakuyemo ni yihe tuzaganira ku rugendo yagize hama tuzoganira icya kabiri kuri evenement cyangwa show concert yateguye igiye kuba kuri uyu wa gatandatu ugiye kuza kuri uyu wa gatano plutôt itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri kuri Mutwenzi bar turaza kwinjiramo neza na neza hama turabe n'abarimzi bazo barimo hazo harimo Kiriku na Double J ahazo harimo Mokenzi Dramati Fernando ndetse na Melanin Boy turaza kugana no ku mwaka 2024 karibu sana mzee. Asante bro umeze neza ndameze neza amakuru y'imisi je meze neza bro cyambere kwanza uraberewe rakoze cyane iyo ngwara ugwa aya kubego ari byo by'iwawe nyaza ko ari byo twakwitwararika cyane gose kubera tuba tuje kuri televiziyo ariko kandi n'igihe utaburi kuri televiziyo umuntu wese akubona uri clean bon no kubegwa rero urumva ni impano n'itara hari umuntu yambara iyo kuririmba no kwambara urafise n'imano yo kwambara yego barabe kubera kumenya ufite kumenya kwambara si ibintu byatari no kumenya ibijanye gusa kumenya ibintu bijanye nta vyuma namba mugabo ibijanye nyene urabibona yego vraiment yes ndakwakire kuri Magic Channel TV kandi uramutsa abakunzi wa Magic abari bagukumbuye kwanda ndabaramukije cyane abakunzi wa Magic TV cyane Bera na Minushe badutaye bakigira kubera iki cyane kubera jemeruka ndi imbere ya kamera aribo bambaza ibibazo iyi nyene kamera uno munsi rero baradutaye turabakumbuye sana barabakumbuye cyane hama kandi n'abafana wa Magic TV ndabaramukije ndabatumira kandi utaravyibagira 23 ku Mutwenzi ni 23 ku Mutwenzi kandi tubandanya turaba kumushaha nigeze kure cyane gose ku rugendo rudasanzwe yes no tuzo kuganira ku mwaka wa 2023 umwaka wabonetsemwo ingendo nyinshi zigiye zitandukanye kuri bface turaza guhera mu rugendo twigumira muri Australia gusa aho ushaka hose nangorane reka twigumire kwanza muri Australia Australia wagiyeyo kabiri kikurikiranya nagize nabi oya nwagize nabi wagize nabi ni ibintu byatangajije abantu benshi ubwa mbere ragiye ubwa kabiri kwigenda bface aha ntazogaruka aha ntagiye kugaruka nategeza kugaruka nese naje wacu oya ariko hari undi muntu hari abantu bari kwadukira bavuga ati jewe ndozo president ya bface ya Ronse sinshobora kugaruka mu Burundi uyu urumva n'uyo nanje ni jewe umva biratandukanye hautatuka bo uko biri kose nibaza yuko gahunda je mfise siza abandi bafise urumva rero
ntibakanjije mugabo nabone kandi baranabirekuriwe kuvuga kubera umwe wese commentaire atanze simpaka ngwibe nkuko je ndayishaka. Yes. Avuga icyumviro we afise mu mutwe wiwe. Yes, bon. No mwaka wa 2023 wageze urugendo muri Australia ituro zishika kuri zibiri. Wabonetse warabone na festival nabonye wabonetsemwo wari wagiyemo. Yes, ndakeneye kumenya experience y'urugendo wagize muri 2023 yari imeze gute? Iyo festival ariko je sinaririmbye nari nagiye kuraba gusa. Yes, ego experience iri wakuyemo. Icyanezere nuko nabonye abaririmbye nahora mbona kuri televiziyo kandi nkunda imiziki yabo nk'uwo bita Lil Uzi Vert n'uwo bita Ice Spice na Ndegabashi. Hari undi murapero muri England nibaza ko bashika nko kuri bane nibuka babiri batatu bonyene. Yes. Rero uko bari kose uravye ingene baba bateguye ibikorwa byabo ingene ba performinga ingene ba communicana na public uri kurabiraba ntuburi cukuramwo kubera bari na professionnel bageze kure bafite amahera bari mu bihugu biteye imbere imiziki yabo ifite quality ifite ama video yatari umva nibijanye na performance urabibona yuko ari ibintu bategura atari ibintu bahuruduka kabisa. Rero uri kurabaraba ntuburi cubigirako ako nongaye wacu murategura bo hari ariko si bose bro cyangwa imiteguro n'ingana oya si bose imyiteguro igituma itangana iyi wabiri birimo bije nini kandi icyo ukeneye cyose muri performance urakironka nico ituma n'amaclip yabo nimba bakeneye indege ikiboneka direct ariko twebwe naho ubukeneye imodoka nziza urashobora kuyisaba umuntu akayikwimuka muha n'amahera akayanga cyangwa n'ikibanza ciza ukagisaba bakakikwima kanakiriha bakanka muri ico gihe ucukora plan B nayo ikize iri faible kubera ivyo wari wateguye muri script. Urumva rero imyitegurire atandukanye bo baba bari tayari kuri budget no kubibanza vyiza no ku bintu vyose bakeneye vyose biraboneka. Yes, ukimara gushika muri Australia ku turo ya kabiri abantu bashobora kutazogaruka mugabo kandi muri ajya majambo nyene mu nyuma kandi buca uza waravuze ati ebana je uramanda basezere umuntu wese aziko mfite ideni yihangane cyane warugamije iki kwanza oya ariko ndagorana biya nanditse deja navyanditse ngeze muri Ethiopia umva ndiko ndagaruka ko nta mpamvu nimwe nkabiya no vyandika nitwaje iki ni blague tu nashaka ndabi ingene babivuga no kuza sinari nateguye ko hari n'umuntu numwe mbona hari abantu basanze kuri airport barifotozanya nanje baje baraposting kandi nashaka bazobibone ninga kubera je ibintu vyanje je byo kuza ndiyerekana nta no guhamagara amameje ndabahamagara kugira mugiriki uvuye mu biteramo bitandukanye nk'umusana akomeye mu gihugu kamem abantu batuka je postinze ni mwabibonye gutaka content no iyo content ndayi postinze yo kutagenda uravuga ati bface ya postinze ariko performing hana ivyo ntibikwiye ndugende kuja gutera kavuye kuri airport y'abandi ngo urabana ngo bface ngaza ninazana Grammy cyangwa ngazana BET aho hantu je tuzohamagarana nabuzukuru vraiment n'abafana bose tuzobarihira amabisi baza ari benshi muga kuri ivyo bintu yareka ivyo bintu ni harageraje kumamagara abantu ngo nimuze ngo mumperekeze nimuze mu ntore je nagize iki nakoze iki kweli ugira mu ntore oya ariko hari ibintu byinshi maze gukora aya ni haragera vraiment je ninazana BT cyangwa nkazana indi award ivuye hanze nzo ndiko ndaduza drapo ariko sho ndapostinga nkavuga n'abafana biwanje muzoze urumva kandi ari abantu bankurikirana barabibona kandi namwe burya mutigirishije journalist ari update aravuga ati reka nce ku mapage y'abartiste ivyo baraye bagize hama rero nje kubushikiriza abanyagihugu urumva muri ico gihe nivyo numva biri professionnel kuvuga ngo ninde kubahamagara naka tugende gutera kavuyo tugwiza imirongo haje oya ntabyo nshoboye ivyo bintu siguyanje bro. Yes bro umwaka 2023 wabonetsemo ibikorwa vyinshi vya bface aho nibaza ko twagiye gusozera umwaka neza uduhaye kumushaha ni kumushaha indirimbo twatuzi ya Kidumu ariko kandi nibaza ko ari indirimbo vyaciye mu muco mwiza ubona ko na Kidumu yashoboye gusupportinga ku rugezo rudasanzwe ariko kandi ni indirimbo yaduze ku rugezo rudasanzwe n'ubundi ibanga ryabaye irihe kwanza twari tuyiteze kwanza kujya tukibona amashusho twavuga ati kintu ibanga nuko indirimbo deja yari sanzwe ikundwa cyane
yari isanzwe izwi kuva muri 2000 indirimbo Kidumu yavuze ko imaze imyaka 23 niyo muri 2000 ndayisumba nk'imyaka nk'ibiri uravyumva irakuze rero jenshi nza kuyupdatinga ni nko kuba dufate umuntu yambaye impuzu peut-être amaranye nk'iminsi hama gacuzuka ukamwambika iyindi style nshashe inga bo jena nazanye style ya drill ndayiririmbamo birajana cyane nongeramo n'utuntu duke to kurapa abantu nyene ncingura na clip nziza kwera ijya nta clip ifise urumva nahinduye beat mpindura n'amajambo makeya cinshira ncinkora na clip nziza nyene iri kugwego rwo hejuru cyaitabura jiga yakoze beat kazi ararenze imana kurajya ama style urumva je ndamwemera vraiment nyene drill cyangwa nkakinira old school cyangwa nkakinira trap ni jiga nuko jewe burya hajya aba producer bose ndazi ico bashoboye hageze kuri style yanjye man yo kwica vraiment muri izi style ubona ko n'umuntu jiga beat umenguramo agaciro kanini nya cyane none kubera ko akora ama style yanje none rap ntubizi ko ariyo yamenyekanye yes drill na rap na trap na old school nyinshi nizo nkoreramo kenshi urumva rero muri ico gihe cyo dukora indirimbo zitari nke kenshi ziza ama dancehall ndazongeramo juste ndyohera abantu nabo basohotse mu birori ni vibe nyene urumva ibintu nk'ivyo yes urabona neza ko mu mwaka wa 2023 wabaye umwaka novuga ko wa success kuri Bface bivanye n'ingendo wakoze indirimbo zagiye ziraduga ariko kandi mu mwaka wa 2024 tugiye gutangura Bface acazana ikintu abantu benshi batangaje niyo concert igiye kuba ku tariki ya 2023 ni ku munsi wa gatano mu ndwiza igiye kuba icyumviro kwanza kigiye evenement cyavuye he bon ni kwera nariyumviriye nti uko biri kose je indirimbo nakoze ifoko uwinda igiriya lancement kuko imisho twama tugira ngo coming soon izosohoka umunsi n'uyu yes numvise kintu no gikora nageruka muri 2018 narasohoye indirimbo yitwa Namba Moja bayikuriye nayikore ni umuntu yayikoze ni Andile yes rero nshiragira lancement officiel yayo kuri Safi Beach haraza abantu benshi kabisa haruzura rero ku myaka yari iheze numvise no munsi nogira indi strategy kandi yo kugira ngo indirimbo nakoze ndayisangiza abantu kuri munsi yego turi kumwe nyene ndayiproject hama nahamagaye n'abartiste bagenzanje baze kunshigikira kandi barabinyemereye ndabashimire shimire Daboje shimire Kiriku shimire Mokenzi Dramati Fernando na Melanin Boy na Ami Pro antuka nshimire kandi na Bruce yampaye ikibanza cyo kumutwenzi urumva ko ibintu bizoba bimeze neza kubera ko vyose birahari ama ekra bahari sound irahari jenzi waririmbira live music inzoga zose zirahari ikibanza ni kinini karibu cyane mwese akantu ko guca wimvira ko bibera mu Kamenge si kubera ko uzi ko abantu bawe begere ngaha mu karere nkajya buya si mu Kamenge hajya ni mu Kamenge mbo biravye ntabwo ari mu Kamenge ubu ni hafi urabona ko ari impande ya Kigobe Ngagara Kamenge uvuze Kamenge ni hajya winjiye indani hari basi ni au centre nko muri centre Gare du Nord umuntu wese arahazi vraiment ku icyumviro cyo kuza kuri Gare du Nord kubera kuzi ko abantu bawe bari muri aka karere abantu banje bari hose kubera ikije ubagabura none wewe uri babampaye oya ariko mugabo turabizi ko uciye mu Kamenge ntugendo daciye ku munafisa karadio kayo karavuga ku mushaha hatari ko ravuga ndirimbo zihari oya nashatse korohereza abantu mu Cibitoki Kinama Kamenge Gasenyi Gihosha niwe ari abantu benshi rega gusumba n'izindi quartier sinzi ko urabibona ariko nivyo burya uramaze uhaciye n'imodoka kugira ushike niyo uja kubera abantu benshi biragoye so rero nibaza yuko kandi tuba dukeneye public nini hariya kandi hari circulation ni nkuko kandi no bikorera n'ahandi henshi bivana gusa na pub wakoze bivana n'ingene babimenyesheje abantu ahari hose boza bagukunda bakunda ibikorwa byawe ntiboreka kuza ni Boniface gira kwishaka amazi imyaka irenga 10 mu muziki ariko kandi muri evenement igiye kuba canke muri lancement officiel igiye kuba harimo abaririmbyi bakiri bashasha cyumva cyo gukoresha bagiye barimvye d'abord cyavuye he harimwo Daboje na Kiriku Mokenzi Melanin Boy
Dabo je ntumushire mu bantu bashaka oya Dabo ntarimwo ujya anya Dabo amaze imyaka myinshi akora kandi akora ibikorwa vyiza amashurwe yiwe yaronke imana hajya kuva ari muri groupe yitwa Wakali Gangster y'Igitega kuva mu 2009 barakora imiziki kandi dukunda cyane kuva 2009 ariko ahantu hanini yagiye gutuburira indirimbo sorry remix ariko naje nagiye kumenyekana muri iyo myaka nyene kuva naririmbo yaho namenyekane ni muri 2016 kandi ico gihe cyose indirimbo ya 2016 nawe indirimbo yiwe ya sorry ni muri 2016 donc mwese rero muri generation wena Dabo je muri generation ariko abandi bose rero nibaza ko ni batonya banyu guca ukoresha amarata ashusha ukubera iki turaza guhera kwanza kuri Fernando afite hit muri kino gihe turaza kuza kuri Melanie Boy ama dramatika twari tumushiye kwanza ku ruhande turaza kumugaruka ko mu nyuma turaza kuza kuri Mokenzi kubera ko mukuramo kandi ari kuri affiche igituma ari kuri affiche nico tuza kugarukako Wari kare kuri affiche inyuma y'amajambo ku ruhande kandi twese turi kumwe kuri affiche ibintu byo gucagura abantu igituma ari kora ko dramatique en fait hari byatangaje menshi inyuma y'amajambo agiye atandukanye yarahabaye ariko kwanza kuri abo bantu bashaka kuri bane kubera ko bafite amahiti bashobora kuzana abantu cyane bo Jenny baza yuko abakunzi ni bahera mu bindi ngira ngo ni kubera ko ari bo bashoboye kubinyemerera hakiri kare mbere y'abandi novuga oya ni nkuko kandi nabandi yo ndabiba propose ntibari kuvyanga mugabo tugize duteye akavuyo naho si vyiza kubera ko tubaye benshi ari n'igihe bagiye bataririmbye bigaca bingaruka ko je nabahamagaye ariko ifoko impamagara abantu nshobora kujera kandi bose nabantu banje bajya bose nabantu banje ubona nabantu tuzinanye kandi si bo bonyene gusa ni benshi tuzinanye ariko batoherera kuri rya fiche ni juste ko nejo nokore n'ikindi kintu nkabatumira cyane nabo bakabitegura bakantumira byose bibaho rero ku bwanje numva sinakurikiranye ivyo kandi n'ikindi naco kandi na uretse yuko tuzinanye bari mu kazi none je nohamagara umuntu ahoze kugira mfashike nabariko barakora nabari mu kazi muri kiyo basubona ko iyo public none yozije kuraba abantu batariko barakora maze amezi 8 atarika akora ivyo byose birimo bien sûr ni ibintu vyagiye gutangaza menshi tubonye ije cover irika abarimvyi bashaka kuri abo bose mugabo indani tukaza kusangamo dramatic y'amajambo menshi yaragiye atandukanye mbega nagakino mwariko murakina kumbure kugira ngo mutegure bino bintu cyane benshi bagiye bariyumvira oya nta gakino twarimo nuko ibintu nyere bigira intango bikagira n'iherezo imvura iragwa ikongera igahita akakizuba ni fresh ugarutse muri amajambo ibintu byose rero mushobora muri amajambo yawe y'ikirundi ariko ico muba mwapfuye no munsi haba habuze gusa kuba mwovugana gusa communication is another thing sivyo none bishitse mu kayaga murabitorera inyishu kwera mu bamukuze washaka kunyuma tubigeraho basi gatonya je numvume ngo sivyo byatuzanya hano kandi nabivuze ku mwanya munini naco vyoma ego ahubwo uko gutorera inyishu kw'ivyo bibazo en fait twebwe turabona ibintu ngene byatangwa tuzoranka igihe kimwe aba ari byo tuzako jewe na Dramati ce tuza tubivugeko sivyo none se nabonye ashaka ko twicarana kuri media enzoza uremeye inyuma yaho byagira byasonzoze cyatu muvyanga navyo rego iri mariko mufatanira amashaka muri kuza gushwana rega ndakuze man none ushaka none wewe uryoherwa nje gushwanira kuri media yawe ama nkaca mpaguruka nkagenda kubera ishavu hari ibintu bavuga ngo ntuze wigere ufata decision ushavuye canke ngo ufate decision uryohewe kubera ko ushobora gufata decision kubera sentiment ejo ukigarama bijya wavuze ukavyihinduza iyo ushavuye nawe ushobora gukora ikintu kibi kigutwara mu mpimba kandi bigikoze kigaruka kuri wewe wagikoze so vyiza rero acirinda before je iyo naza ngaho nkace ntanguraho numva umenga ivyo bintu soundinga nabi ku myaka mfise ugaruka ku myaka bien sûr none Dramati turangana nuko bimeze muga je ndibaza yuko ari umuntu tungana je sinotinya kuko navuga ni uyu naho tumenana amenyo ntangorane kubera ko turakuze ariko baje bacaba naho hote umwana urafata ku nguvu umwana w'abana nuko nta nuko bimeze akabana kacikaza ko je kandi je ndi tonto so
ndugu yangu ifa kuraba nyene ukaraba yes ariko bimeze neza that's why ari kuri rya fish nuvuga ko ibibazo vyari bihari ubu nta bigihari iyo bigaba ntituba kuko deje imbere yuko aja kuri fish nuko twabanje kuyaga yes ariko kandi vyaraje birica ibintu hari abantu no munsi bakibona nabi ingerageje kuraba amaposti yiwe uza gusanga bariko baragaruka ati genda kwa bifesi muheze muhererane bino bintu kugira ngo tuzobone kuko bari en fait abantu barashavuye for sure ntiboreka gushavura kubera abantu barashavuye basi kugira ngo oya ntiboreka gushavura umutima basi kugira ngo basuye kandi kumukunda kwa kundi nyene rwa rukundo kugira ngo basi bishobore kugaruka jeni za ibyabaye byose byaraheze byaraheze kandi nabikubwiye hari ibintu byose birafise uko bitangura bikagira nuko bihera abakunzi ba bifesi abakunzi ba dramati please mwumve yuko ibibazo byose byaheze uno munsi ahubwo dusure kuri wa murindi nyene kumva yuko no musi kibazo kirashobora kuba mugabo ejo kandi ivyo bintu bigahera ubugenzi bugasubira kandi bukaba bwabundi nyene ibintu bikandanya neza ariko kandi ngaho nyene bifesi afise indirimbo y'iminota 17 imaze imisi waramaze kwimenyesha ati umuntu wese azi ko twagiranye ikibazo azisanga muri iyi ndirimbo niyo reka vraiment kwera abantu bose baranzi nyene yuko John shavuye ngigazo urumva ano renshi baranzi yuko nshavuye biherera muri studio iyo ndirimbo je narayemeye nzoyiba kandi je mvugamo ibintu byahereye mu kwezi kwa mbere ko muri 2023 gushika muri December iminota 17 ariko narongereje ariko ngwarongeje ko iminota 3 nivyo narongereje ko umunota umwe n'igice 18 minutes 30 secondes indirimbo 18 kandi nizirambira je ndafise indirimbo ya 11 minutes yarabaye hit cyane ku mutima bitanu ndafise indirimbo yitwa Insolite mari minota 9 abantu barayikunze kwera ufite uguma wiyumvi uguma ushaka kumva ibikurikiye what next kubera si indirimbo yo gutamba yo kumviriza urayumviriza ushaka ukayireka wowe ushaka urumviriza ugo rusaku je nashizemo nangorane ariko wakakuba kuvuga urusaku ariko nawe ukavuga urusaku wenda ruvugiye mu ndirimbo nangorane none utamuntu nza kubwira ngo nakayagize ariko kandi abantu benshi bagize ubwo bavuga ati ahantu tuzosangamwo vya bibazo byose twigira kumva vya none vyose bibazo navyo ni bibazo aho kandi ntuzombe guvyuye kandi ivyari vyaraheze ntihari cyo bitwaye indirimbo sinayikoze before vya vrai en fait alors abantu bazovaje bakira ubwo bavuga ati none ushaka ndayireke ni kudisinga kuri make none ugarutse mu kudisinga sinzoyisohora ozoyiduhe abona tebeje aho none we kuri kuravuga ngo none ngo ibingoraba ngo bikuremo ngo ibi nawe oya ndiko numva cyaravuze ikibazo cyose cyo cyarabaye muri ndiko numva kirimo vraiment byose birimo yes batwitegejere ku ndirimbo oya wewe uri ko uvanga amadosiye James indirimbo nzosohora 23 sivyo hama none wewe umva yuko nabanaje kulanchinga video ya 18 minutes oya yes mu mwaka 2024 ubona ko kira muntu wese afise ikizere ko mu mwaka 2024 azoba ari umwaka mwiza wo gutera imbere yo gushika no ku bindi bintu bitandukanye n'ubundi bibiri iratubwiriza kwizera urashaka no kwizera ukabura byose ukabura imbwa n'imbwebwe kabisa ariko kwizera umwaka wa 2024 gusa imyaka yose umuntu avuga ngo uyu n'umwaka wiwanje ni vyiza cyane ko guyaturira ku bintu vyiza kubera bavuga yuko akanwa kararema ni uyaturira ku bintu bibi bizogukurikira uyaturiye ku bintu vyiza bizogukurikira nico gituma rero umuntu wese avuze mu mwaka wa 2024 ni gwanje wewe bivuge hama Imana izokora ivyo yategerezwa gukora hama kandi nawe ukora ivyo wategerezwa gukora kugira ngo Imana muhurize hagati nucuba ngo ni gwawe ngo ucuja kuryama oya you have to work hard sivyo muri ico gihe ubikoze Imana irabona ati umuntu ari mu kazi nta musi n'Imana imara amazi umuntu ariko ari tangira ikintu asanzwe arimo wapi bavuga ngo imenirisha hiziritse man uravyumva iyo bavuze Imana imenirisha hiziritse no kuvuga ikintu cyose kijya abantu bagaya we kirakubeshejewe wewe gikore hama abo bandi nabo bazotegugiye kubasama era yo kuri hinzu canke gufungura we ni wowe uhagacira igikorwa cyawe hama nayo Imana ikabona ati vraiment iki kintu yarakibiriye mwiyasho yaramerewe nabi vraiment I have to bless him
Bi ndashaka ko tugaruka kuri iki kintu uno musi muziki w'Uburundi abari ivyo barundi urabona ko ngo bari ku kivi gose bidasanzwe uno musi indirimbo z'abarundi ziriko zirakurikirana ku rugezo rudasanzwe bibaza ko ari gicahindutse kumbura bitandukanye n'imisi yari iheze Jenny nibaza yuko biranaryoshe cyane biranaryoshe kwera izo ndirimbo bariko barakora zirafise ni nk'ibihome ni nka protection ku muziki w'abarundi bose umva nk'ubu n'umunsi nimba hariho indirimbo yo bihitinze nka Belishima ya Fernando iyo ndirimbo hakaba hariho n'iyindi yitwa Sitaki hakaba hariho Risk ya Raki hakaba hariho Nanipenda izo zose Rino Jina Sadbi izo zose urumva ko ari amahiti hakaba hari indirimbo ya Vania na Triple Blame izo zose uri kurazumviriza urumva ko ziryoshe muri uwo mwanya ubu uriko uraremamwe b'abarundi bakunda ivyo hanze kuvyibagira ivyo hanze uno musi nye twamaze kwibagira koko rero icegeje kura bisigura yuko twebwe nitwe dufise ubwo ruhara runini twedora tubeshira aba journalist mugabo barafise mu ruhara ariko abaririmbyi bahagurukiye rimwe ku munsi back to back bikorwa umva hahandi atabaduhungira bo nyene bumva amakuru ariyo menshi iyo ngaha gusumba yo hanze hari gihe izo ndirimbo zo hanze zishobora kugenda uravyumva nibaza yuko ijya ndirimbo ya Belishima nabonye ari hit cyane mu Rwanda cyane muri ico gihe muri mwanya iyi ndirimbo yahitinze cyane muri ico gihe iratuma na twebwe bihagaciro ntibihagaciro Fernando yaririmbye bihagaciro twese muri rusange kubera ku muziki wacu n'ubundi bavuze Belishima bavuga uyu muririmbyi no wahe mu Burundi abagiye ariko aserukira kategori turimo uravyumva umuririmbyi wese ahari rero yabonye indirimbo nk'iyo nafata ka video ahubwo abandanya yigira yatari urumva aposting hapa na hapa kugira ngo abantu bose babone ati kumbe vraiment barashikiranye hamica kabiri umuziki wabo ni uri kuravuzwa gusumba uwo hanze uno musi ugaje kumviriza duhere muri December kuva muri December nta ndirimbo n'iminyamahanga turigiye twumva oya zirahari ariko ntiziturenze urwama nkuko zaho uno musi awuciye rero uno musi tumushimire Fernando nantuze na Ibreezy One Way mwadukoreye hit rero ituma hariho bimwe bibagira ivyo biraryoshe rero dukangurira abasani bose gukora indirimbo mpaka tunoza amahiti nkajya nyene ariko kandi umengo vyace biduza n'izindi ndirimbo kuko uravye Belishima musi uraza gusanga ku mushaha canke Sitaki canke uze gusanga yo Elena bize gutuma streaming indirimbo rega ndakubwira ndaguhe example nziza igihe nja muri Zambia gukorana no muri yitwa Chef 187 n'umustar akomeye hariya kabisa jewe nubwa mbere naringiye muri Zambia nagize media tour n'icongereza canje ca fake mugabo ndatanga message irashika kandi banyihanganiye nitwiganye sibyo yes rero ama television sinagiyeko bagenda bambaza ngo none uva he mu Burundi hariho benshi cyane batazi n'igihugu cy'u Burundi cari muri Zambia yego hapana abarundi cyangwa abanyarwanda bariyo cyangwa abakongomani barabizi abantu muri Zambia barakubwiza kuri ku Burundi batabuzi kandi si kure vraiment turasangiye na Tanganyika yego mugabo Burundi ntabwo bazi rero jewe chaque fois ba playing indirimbo yanje ndi mu kiganiro YouTube kiba propose indirimbo zo muri iyo location nyene yo mu Burundi bakaci babona n'utundi turirimbo turyoshe ngo pourtant muririmba neza mufite turirimbo twiza mugabo iyo nahaseruka izo ndirimbo ntizari kuboneka baci baraba n'izindi ziri ku muri ntuzeye rero ibintu bigace bigira inzira uno musi urumva bisigura yuko Belishima bayiplayinze muri Tanzania baci bagira ko babona na zimwe ziwacu n'izindi z'abandi benshi b'abarundi kubera location bari imwe uno musi turafise amapiano turazwe South Africa turafise Afrobeat turazwe Nigeria turafise ama coupe de caille turazwe za Côte d'Ivoire turafise rumba from Congo en fait barafise ibintu vyabo kandi vyarafashe mbega mu Burundi haburi kiugira ngo habeho indirimbo z'ikirundi ziwacu tuze twumve ingoma ziwacu muri tuze kumva umuduri bifese yarimbiye ku muduri bifese yarimbiye amaze kwikora je aheziga imyaka ingahe none no cinda bigumamo yes ariko kugira ngo tugumane erega nabo ba Nigeria wumva batweretse Afrobeat harimo abaririmbira mu mastile y'abanyamerika harimo abaririmbira mu mastile y'aba Jamaican
sinzi kuri abumva nk'aba Pato Ranking baririmba mu madanso ego abo bita ba Cynthia Morgan baririmba mu manani abo bita ba MI ba Ice Prince bararirimba mu ma trap ni muziki y'abanyamerika sivyo amapiano hariho izo usanga amapiano zirimo zicanze canke bakora n'andi mantuze nk'abo bita ba NSTC abo bita ba Cosmo Vest na muri South Africa barakora ama style ya old school ama trap ama drill nanizo zose z'abanyamerika gusa maybe twebwe umuziki wacu abantu abo bose n'abantu bayibrandinze muri ico kintu twese ntiduteza kumera ico kimwe sivyo rero kuri ico numva umengo no ku update nyene kubera bariya nabo baratwenspiye urumva biragoye ariko iyo bishitse abaririmbyi bamwe basanzwe bakora umuziki uri modernize nyine na trap ama afrobeat iki wakuye hariya zaravangamwo rimwe turavanga je simfise indirimbo yitwa Insolite irimo umuduri irimo inanga ndafise indirimbo yitwa Siko yari irimo umuduri irimo inanga z'ikirundi kandi bivugije live ndafise ingoma ziwacu harimo umurisho w'ingoma harimo umuduri harimo n'inanga yes ivyo byose ugiye kuvyumva nazo ndiri mu mengo zidandaza hari indirimbo yitwa ya Fabulous yitwa Akiwacu ikoze mu mudiho Big Fizo ntuzenya yitwa Hangama so izo ni indirimbo baracishamo ntiboguma muri ivyo tuteza ku update kuma duhindura mugabo turafise abaduhagarariye ntabikubwiye amagaba ntibigera baja kuririmba ama trap canke ama piano barafise impuze zabo nico gituma rero baba nabo bantuze abo ba South canke aba Nigeria dukwiye kuba proud nabo kubera baratuzibiriye umuziki w'abanyamerika kandi nabo bitwa abanyafrika so rero iyo uvuze Afrika twese twitwa abanyafrika rero nimba bavuze abanyafrika wifo kuyorerega umubanyi wawe yateye imbere kubera umubanyi wawe yateye imbere arashobora kuba adresse iwawe siyo none cyane nuko ibintu bigenda rero nico gituma bavuga ngo inzu y'umubanyi nziza ni adresse ku mukene w'umubanyi batubahehe mbajya impande oya avuye kijembe impande yaziranotse kweri ukaze mikorozi gusa mu rupangu rugira kabiri cyane aho iyo tatera imbere we bohamenye gute nuko ibintu bimeze rero tuvuze ati bavuze ngo umuziki wo muri Afrika tuje tuvuga ati Afrobeat tuvuga amapiano sivyi wacu ariko ni by'abanyafrika nesi wacu none we have to be proud man baratuzibiriye ubu nta indirimbo z'abanyamerika ntizigihitinga aba Chris Brown barasora tubimenye buri munsi barakora ama album akumvirizwa n'abantu b'abakoneseri gusa mugabo bwa mbere zaradukoma hahandi natwe tuvuga tego bro mugabo no munsi rero abanyafrika tube proud nabo natwe bw'umunsi umuzoza ubona ebana umuyebe canke agasimbo vyagiye byamaze kuguruka byose biva ku iterambere ry'igihugu baturusha n'amahera so nuko bigenda ariko buke ngo nigo rugendo nigo rugendo yes badusozana iganiro cy'iwacu dugaruka rero ku munsi wa gatanu itariki 23 ahazo bari concert nziza nibaza ko uwosiba kwi oya uzosiba afise amahirwe yo kuzosura gukubona ryari arashobora uzosiba arashaka kuba afise ibibazo vyiwe nyene kandi ufise ibibazo vyiwe no kubimurekera cyane tukamusengera bigahera kwera nibiryoshe kwera kuburi mu bibazo mugabo uzosiba no umuntu adasanzwe peut-être akunda umuziki w'abarundi kubera ko umuziki mu Burundi uzobuhagaze ko mutwenzi wo muzi yego kubera ko abaririmbyi bose bari mu kazi niho bazoba uretse nabajya bari kuri affiche naremvise n'abandi hari igihe hazwandi ma surprise tuzobona ndi kubera ko jewe mbanye n'abandi ba artiste neza iyo bankeneje barandonga sinzi kurabibona nta rubanza na rumwe je gumuririmbye ntitaba hari na clip mbonekamo ntaririmbye ngiye gusupportinga bisanzwe hari aba artiste benshi jewe kwera imbaha gufi urumva naje rero comment ababaha gufi atari umuntu afise umutima mubi nawe niyongeka uko bahagufi nanje mpora mboneka bro abantu bazitwaza ikibazo c'amasaha ku mutwenzi abasanzwe bahamenyereye ebana nta kibazo c'amasaha gihari amasaha yose uzozira sho azoba ari sho uzoryoherwa uko bukendi kwinjira n'amafaranga 10,000 gusa amafaranga 10,000 gusa nta nakanya hamwe na 15,000 muri VIP kubera ifo ko aba difference kubera none numva twaravyoroheje kugira ngo nibazogire bo ntitwirukana abakiriya babandi kubera bashaka kutazohagaruka peut-être bira twabasavye menshi mugabo amazina ari kuri affiche ararengeye amahera antuka yarengeye amahera so duhaye ikaze abantu bose ariko adukurikirana kumburi mu mwanya
n'abandi bose bari mu micungararo nava mu kanyosha kumbure barashobora kuza bakunda gusohoka kumbure no hano hazoba hari show ku munsi wa gatanu ni mu ndwi iza tugamara kudasiba asante sana Bill kandi gushimire gose asante sana nawe dusubire kubatumira kandi tubabwiriza kureka kuzarikora mu maso kubera amaso y'imbwa yateye naragufata wewe oya ari umuntu nabonye postinze yavuze ngo ngo amaso y'imbwa ntabwo afata imbwa urumva nukuvuga yuko utarayagwara ubwo rero ni imbwa nanje narumiwe naciye nsanga nanje banyise imbwa kweli nawe uri imbwa rero nanje nawe uri sigitusi umuntu agututse ngo uri imbwa kubera ko umuntu acaja mu ntuze yagiye imbwa cyasanga imbwa ari umuntu w'umugabo oya yoba umuntu w'umugabo gute kandi ari mu ntuze imbwa ni ntahemuka irashaka kuba ari imbwa akazi gute umugabo ari imbwa akazi niyo nibaza ko uragusa imbwa akazi niho gusa urashaka no kwanka imbwa hamukagendana n'abantu b'imbwa zirabizi twama twagendanye n'abantu b'imbwa kandi dusanzwe twanka imbwa jewe donatire kweri je imbwa siguye anje vraiment ariko abantu b'imbwa muga abantu b'imbwa turagendana urumva raba abantu b'imbwa kweri kandi yibamenye ni bon bamenye ati jewe kweri vraiment sanzwe nankimbwa ifoko nje ko ningerera mugabo ni fresh nukuza turoroje ibintu ama karibu cyane rero nibaze yuko tubasubiriramo ni 10000 mu kibanza gisanzwe hamwe na 15000 muri VIP umufana wese ahazoba ari kabisa azoshike azobona nandi ma surprise menshi hama turabire hamwe na video yanje ndabibire secret ni indirimbo nakoreye clip muri Australia video yayo yes urumva nico ituma nshaka kuyilanchinga haje ego n'agaciro kamwe mu wakoreye Australia urabona ko ntibavyoroshe locations bazahindutse kamwe spendinze atratane no kumushaka twabona imingo ama image sanga mu Burundi tugitangura kubona ijya trailer twavuga ati indirimbo syo ngaha oya ige yubahwe man ige kwera akora ibintu byiza turafise aba director bakaze ngaha kabisa ego Bani Tordo urabona ko muri kino gihe vraiment ebana bakora ibikorwa byiza producteur bari ku kazi twiko amashugwe yiwa mungu kubariki sana mzee ubarikiwe sana pe ndugu yangu kandi ushimire cyane gose waravye ikiganiro du début à la fin washoboye kukira kugeza kumera kandi gose vraiment naco twibagiye none tukumve niki ngibutsa tugende bikurikira tuzobigara wanyemereye ko tuzogaruka ntangora uri kumera dramatic tubigarukeko ni aba ari free kwera ntari ngaha iya ubusi hari ariko azogaruka next week ndibaza agira performing mu ego nkubo cabigisanga ntashobore kuza abafana bovuga oya ataje byoshika kubera gufatirwa byoshika mugabo abantu oya yarinzemera kuza kuri affiche sinibaza ko ivyo bikora bimuvuye ko iyo iba ari accident ego iyo bari accident n'umuntu mugabo afana accident ntibabitahura barashavuye rero niho bitahura rero ariko ntibabandanya gushavura oya shavuri he yes merci beaucoup tuzobana surprise ngira ngo Jena Dramati akana gunye kari gakenewe harakini yavuze mu radio baramuze ati mbega ho bari igikogwa hagati yawe na B ngo yereka ngo bifese jo kivuge please yavuze ko ruzo kivuga tuzahurira rero bazozi babibona kurujya musinyene twitege surprise nana zo ahari ego twitege surprise kurujya musi karibu sana byose muzobibona ben asante sana imana bahezagire cyane